yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. Ndabiyegereje mwese mukurikirana ibiganiro bitandukanye kuri chaîne yacu ya Little Flock Burundi. Uyu munsi nifuza gutanga intangamara y'Ivyete Paulo yanditse ari mwibohero. Ivyete bikunda kwitwa les lettres de la captivité, les lettres de la prison. Bamwe mu bariko baratwumviriza basanzwe bari mu rugendo gusoma Bibiliya yose, abandi bari mu rugendo gusoma isezerano rishasha gusa. Abo bantu ndifuza ko ino ntangamara nayo bafasha mu myanya yabo yo kwiga ijambo ry'Imana cyane isezerano rishasha. Ariko ukaba nawe udufatiye hano mugabo ukumva zo nyinshi zo gufasha igihe kwifuza kwiga ivyete vya Paulo, nawe ndasubikanye ko kwiyegereza. Paulo yandika inyandiko hafi igice cy'inyandiko zigize isezerano rishasha. Muravyibuka yuko isezerano rishasha ririmo ibitabo 27. Muri ibyo bitabo 27 harimo ivyete 13 vyandikwa na Paulo. Igihe nimba ari ivyo atari we yanditse icete c'Abaheburayo, kuko gushika n'ubu unye uwanditse icete c'Abaheburayo ntaramenyekana. Bari batatu yo bari Paulo, abandi bati yo bari Barnaba, abandi hari ivyumviro vyinshi. Hamwe Paulo yaranditse icete c'Abaheburayo, bisoho ari bafise ivyete 14 rishasha. Ariko akaba atari we yacanditse ivyete nka 13 umva mu bitabo 27 bigize isezerano rishasha. Turavuga rero ku bijanye n'ivyete Paulo yandika ivyete avyandikira n'ivyo amashengero atandukanye bivanye n'ibyo ariko baracamwo. Mugabo n'igihe yandika ivyete avyandikiye abantu, les individus. Muri ivyo vyete harimo ivyete 4 yandikira abantu apana abashengero. Abo bantu rero ni Tito, ni Timotheo yandikira ivyete 2 hamwe n'uwitwa Filemon. Rero turafise ivyete 4 yandikira abantu. Bitatu muri ivyo vyete bikunda kwitwa les épîtres pastorales, kubera abantu bavyandikiwe Tito na Timotheo bari abantu basanzwe barabarongozi b'amashengero mu burere butandukanye. Paulo yagiye aracamwo urijana gutuma. Ariko ivyete tugiye kuvuga uno munsi bikunda kwitwa les épîtres de la prison, cyangwa ivyete vyo mwibohero. Ivyo vyete Paulo yavyanditse afunzwe ari mwibohero. Tuza kubigarukako hanyuma avyandikira amashengero. Harimo n'icete kimwe yandikiye Filemon. Ivyo vyete tubivuge tunyarutsa ni n'Abanyefeso, ni Abikolosayi, na Filipi, hamwe rero n'icete yandikira umuntu yitwa Filemon, nawe nyene bigaragara ko ashobora kuba yamuka Ikolosayi. Ibi vyete rero twita les épîtres de la prison, uko duje kubidodagura uko ari 4: Abanyefeso, Abikolosayi, Abifilipi hamwe n'icete yandikiye Filemon. Tuzobigarukako muri byo biganiro byacu kugira ngo twumve icimana tuganize biciye muri byo. Rero turavuga rero ku bijanye n'ivyete vyandikirwa mu mabohero. Igitangaza ingene umuntu ashobora kuba ari mwibohero ariko Imana ikamukoresha, ikamuhereza inkomezi, ikamuhereza ubwira,
n'aba ari mu bihe bitoroshe imana ikamuhereza concentration, ikamuhereza umutwaro umwitwarariko, ikamuhereza ivyiyumviro birashe bitondetse kandi ari mwibohero. Mu bisanzwe bino ntibiba gusa ku bantu bakijijwe no ku bantu badakijijwe. Hari abantu baciye mu bihe bitoroshe ariko bariko baca muri ibyo bihe bitoroshe bakandika inyandiko zavuye zigira impact mu isi. Hari abantu biyumvira yuko kugira ngo umuntu agire icyo amaze hano muri isi mu ishengero, mu kibano, muri sosiyete, bisaba ari mu buzima bwiza bumeze neza. Ariko bimwe mu bintu bikomeye dukora bigahindura ubuzima bw'isi bw'abantu ni bya bintu dukora tukabikorera mu bihe bya mbere bitoroshe. Nk'akarero mwari muzi yuko amakete Martin Luther King wa mupasitori w'umwirabure yagwaniye agateka k'abirabure muri Amerika hariya mu myaka ya 60. Ingene yanditse ibyo bita les lettres de la prison Birmingham, nayo nyine tuzita les lettres de la prison, ariko letters from Birmingham jail na makete ni kete, c'est une lettre ouverte Martin Luther King yanditse ndibaza ngo mu kwezi kwa kane 1963 agerageza gukangura avuga ikibazo gihari cy'akarengane. Ico cete yanditse cyabaye imbarutso ivyo twita imihari igwanira les droits civiques muri Amerika. Mwavuga ko ari naho yavuze rya jambo bikunda kuvugwa cyane ati iyo habaye akarengane mu kibanza kimwe bihera habaye akarengane hose. Injustice anywhere, injustice everywhere. Atiyo hariho akarere karabamo akarengane twikawusha tukavyihoza bihera ivyo bintu vyandukiye n'ubundi burere. Rero nk'amakete nk'aya yanditse ari muri prison. Mugabo hariho na Nelson Mandela benshi musanzwe muzi yabaze imyaka 25 yandika ari mwibohero. Igitabo cyavuye gisohoka nka Conversations with Myself, canke ingene niganirije les conversations avec moi-même. Na makete ni vya bintu umuntu yandika wenyine ari muri prison bya twita journal, ni vyumvira yagiye arandika afunzwe imyaka 25 hariya mu Rohero. Nelson Mandela igitabo cyavuye gihindura ubuzima bw'abantu benshi. Hari umugabo yitwa Marco Polo, benshi barazi marke ya Polo, ndakunda marke ya Polo, nandi umukozi w'Imana. Yari umugabo w'umutaliyano mu kinyejana cya 13 nyuma ya Yesu Kristo. Yaragize ingendo nyinshi ku isi agaragaza kugira amavanture atandukanye. Hanyuma atasha asubiye mu Butaliyano acasanga hari intambara ikomeye, baca baramufunga. Bamufunze ngo yafite byinshi anavuga akakonta, acasanga iwabo ariko baraba intambara. Uwo bafunganye acatangura kubimuganiriza. Uwo bafunganye nawe acatangura vyandika mu nyuma igitabo. Ahava asohora igitabo citwa Marco Polo Travels, canke ingendo za Marco Polo. Igitabo cyavuye gitangura kuba n'imbarutso yuko abanyaburaya bagenda kuraba uburere nk'Ubushinwa canke Asie Centrale, bagerageza kuronderayo novuga ni les opportunités za commerce canke gukoloniza ubwo burere n'ibindi bintu byavuye bikurikira benshi musanzwe mubizi. Ariko ibyo byashobotse kubera ico gitabo cyandikiwe muri prison. Bitwobiheza ariko iyo tugarutse mu vy'Imana, hari umuntu yabayeho umupadiri w'umutaliyano tukunda kumwita umwe mu precurseur de la réforme. Bari mu bantu novuga ni bagwanye intambara yo kugarukana ishengero kuri no kwizera kw'intumwa mu bihe byabanjirije ba Martin Luther wa mudage yatanguza la réforme protestante. Uyu rero uyu mupadiri ari mu bantu ba mbere batangiye kuvuga ibitameze neza babura mu ishengero rya Katolika ryo muri Moyen Age cy'ico gihe
bakabidenosa bakabibukanagara umupadiri igisagara ca Florence yakivuze nk'ubutumwa mu buryo budasanzwe Imana yakora ibitangaza mugabo umurimo yahavuye afungwa ukwezi kumwe imbere y'uko bamwica ko bavuye bamwica yaranditse commentaire kuri Zaburi ya 31 na Zaburi ya 51 jewe ico gitabo ndagifise sinzi ngene Imana yakimpaye mugabo kiri mu bitabo nkunda Jérôme Savonarola uwo mupadiri w'umutaliyano umuprekiseur wa Réforme yanditse ukwezi kumwe imbere y'uko apfa ni commentaire iryoshe mu buryo budasanzwe ariko bariko baranimviriza barazi n'umuntu yitwa John Bunyan yanditse igitabo c'ingenzi nawe nyene yari umuntu bamufashe baramufunga ngo bamufashe ko aravuga ubutumwa kandi yibujijwe hanyuma acafungwa ari mwibohero niho yanditse igitabo c'ingenzi tuzi nka Pilgrim's Progress canke Voyage du Pèlerin ushaka kuvuga nk'umwongereza yitwa Tyndale nawe nyene yarafunzwe hanyuma afunzwe acasaba yuko muhe bamuzanira dictionnaire y'igiheburayo hamwe n'ibitabo bya grammaire by'igiheburayo hanyuma aravuga ati jewe papa naho ufunzwe jewe nzokora ku buryo n'umunyagihugu asanzwe n'agahungu gasanzwe karimi ko mu Bwongereza kagira ubumenyi bw'ijambo ry'Imana gusumbana papa yahavuye rero akoresha akaryo keza ko mwibohero atangura guhindura Bibiliya ayikura mu ndimi za kera ayishira mu Congereza nako ndavuga yuko Paulo siwe wenyene yandika ivyeta vyandikiye cyane yandika ibitabo avyandikiye mwibohero hanyuma Imana ikabikoresha mu buryo budasanzwe guhindura ubuzima bw'abantu ibi biratwigisha yuko naho Satani ashobora gushira mu bibanza vya mbere novuga yiyumvira yuko agira azimye itara riri muri twebwe azimye umuhamagaro muri twebwe azimye ico Imana yaduhamagariye no muri ivyo bihe nyene Imana irashobora gukoresha mu buryo budasanzwe ntiyumvire yuko iterambere ryawe mw'ibango iterambere ryawe mu gukorera Imana ari iterambere rizoba kubera uri mu kibanza ciza ahatakikugoye ufise amahera menshi ufise abagukunda uronka ibigukwiye vyose ugakorera Imana neza hari abantu biyumvira ngo je nzokorera Imana unamaze kwegeranya ibi akarondera ibintu vya essence na confort umuntu yazoshaka gukorera Imana ariko je kuvuga yuko mu bihe vya mbere ibi bigoye ariho naho Imana idukuramo ikintu c'agaciro kandi kizohabwa kugirira akamaro abantu benshi turavuga rero Paulo ingene nawe yandika ari mwibohero kandi akahandika ibi vyete dusanzwe tuzi twamaze kudondagura nk'abanyefeso Kolosai Abifilipi hamwe n'icete yandikiye umuntu witwa Filemon tugabe gatoya ingene Paulo afungwa ashika i Roma gute ahantu hazohava yandikira ivyo vyete hagati y'umwaka 1962 ahashika gute igitabo c'ivyakozwe n'umwaka kiradoreza ubuzima bwa Paulo kandi kiradoreza igicapo c'ingene vyagenze mu bisanzwe yagize ingendo zitandukanye zivuga butumwa Paulo mu rugendo rwe rwa gatatu rw'ivuga butumwa cyangwa ijana butumwa muri urwo rugendo rwa gatatu ruri mu guhera ahava akavuga ati jewe ndumva ko nosubira i Yerusalemu noji Yerusalemu nivyo harimo kwegeranya amashikanwa yo gufasha ishengero ry'i Yerusalemu mugabo rwari urugendo rwoshe kubera izo ngendo Paulo yagiye gukora mu mahanga zatumye abayahudi b'i Yerusalemu bumva abavuga ati uwo muntu twomujya urumva uko bavuga ati uyu muntu niwe ariko atitura idini ryacu ry'ubuyuda ry'ikiyuda agenda abwira abantu ko badakwiye gukebwa agenda abwira abantu ko badakwiye kubahiriza imigenzo ya Mose baramubwiraho igicapo kibi ku buryo kumva ko ageragenda i Yerusalemu bicari ikintu coroshe
niyo mpamvu amaze kugira iyo migambi yo kuja i Yerusalemu, abantu bagerageje kumubuza ati ntugende i Yerusalemu, ntugende i Yerusalemu, ariko bakamubuza agaca avuga ati jewe ndazi ko ari Imana yifuza ko nja i Yerusalemu. Nakero igihe ariko arasezera ishengero abarongozi b'Efeso mu gice cy'Ubwami n'Intumwa igice cya 20 ku murongo wa 24 avuga ati et maintenant voici lié par l'esprit je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, que des liens et des tribulations m'attendent. Hanyuma amaze gufata urugendo rwo kuja i Yerusalemu, naho nyene haraje umugabo avuye i Yudaya, avuye i Yeriko araja, amusanga mu nzira atarashika ati ndagusabye ntuze. Ati Imana yavuganye nanje. Umugabo yitwa Agabo, nawe nyene tubona amusangayo cya 20 mu byakozwe n'Intumwa ku murongo wa 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ubu buvugishwa bwose bumubuza kuja i Yerusalemu, apana bumubuza kuja i Yerusalemu muri abo babiri. Ubuvugishwa bwamubwira ibizomushikira agiye i Yerusalemu, ariko ntibwamubuza kuja i Yerusalemu. Mugabo abamutanga baca bisobanura nk'aho umenga ntiyogenda i Yerusalemu. Ariko Paulo yari umuntu afise discernement idasanzwe, yaremera ingabire y'ubuvugishwa, ariko kandi ni byiza ko ubuvugishwa butahurwa neza. Hari n'igihe n'uwabutanze abutahura nabi, akawusobanura nabi, akawutumbereza nabi. Paulo yatahura ko buno buvugishwa bumubwira ibizomushikira kugira ngo yitegure mu mutima, mu bigumbagumba, mu buryo bumwe yitegure, ariko ntiyatahura ko ari Imana iriko iramubuza. Hanyuma yari afite ijambo rimwe abishura, nayo tuyisanga hariya muri 20 naho mu byakozwe n'Intumwa umurongo wa 24 avuga ati: je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, siniyumvira ko ubuzima bwanje ari ubw'agaciro bwose, comme si elle m'était précieuse. Ati mbwa ari ikintu gikomeye cy'agaciro kuri jewe, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus et d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Hari abantu mu gukorera Imana yama ariko arondera, novuga nti contexte iri nziza gusumba, facile gusumba, aho vyonyorohera gukorera Imana neza gusumba. Twese niko kamere katubwira, ariko Paulo avuga ati oya, ico uri kuriyumvira ko ubuzima bwawe ari bwo arico kintu ca mbere ukwiye guproteja, arico ca mbere ukwiye kwitwararika. Paulo avuga ati oya, hari ikintu gikomeye jewe ngwanira, que j'accomplisse ma course avec joie, ko nshitse ico namangariwe nezerewe. Ubwa kabiri, que j'annonce la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, uvuga ijambo ry'Imana, uvuga ijambo ry'ubuntu bw'Imana. Avuga ati izo nizo preoccupation zanje, yuko ibibazo byose bitonyaka umunezero wo gukorera Imana, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ivyo bintu vyose vyoshikira ntibinyake umunezero wo gukorera Imana. Ivyo bihe bibi vyose vyoba muri ministère ntibinyake umunezero wo gukorera Imana. Ndashima Imana nahamagawe mu 2005, umuhahitse imyaka irenga 17. Ndabizi ko hari ibihe bitoroshe nagiye nacamo, ndibaza ko hari n'ibihe bitoroshe nzocamo birenze rwose ibyo nigeze kubaho. Ariko muri ibyo bihe bitoroshe nagiye nacamo umuhamagaro, ni kenshi Satani yantera, novuga nti igeragezwa ryo gukora Imana ntanezerewe. Ariko ni ikintu gikomeye kibi Satani abaduteje.
ariko muri ibyo byose ndashimira Imana yuko yamye inzigamira umunezero wo kuyikorera. Haleluya. Ni ikintu mpemu yera wenyine ashobora kutuzigamira. Tuzuraba ingendo ariko arandikira abikorosayi abibabwira ingene abasengera, ingene abasengera ko bakwiye guca mu bihe byo kugeragezwa mu matribulation, ngo ariko bafise umunezero bahabwa na mpemu yera. Haleluya. Igihe cya kabiri Paulo avuga agwanira hariya mu byozo n'amahoro akaravuga ati que j'annonce la bonne nouvelle, reka nshitse ico nahamagare kuvuga ubutumwa bwiza, mbumwizigirwa ngorera Imana mu bwizigirwa kandi ndayikorere nezerewe. Ibisigaye sinazi ko ico kibazo, ibyo yuko nzofungwa, ibyo yuko bazomboha, ico sico kintu gikomeye cyane. Haleluya. Paulo rero acagenda ashika Yerusalemu. Emwe ashitse Yerusalemu, abarongozi b'Yerusalemu baravuga ati yo turagusavye we aturi ngaho ati waje ati nivyoroshe ni ukuri nagabo bavuze ngo turambaye ibara mugabo barambwiye bati hari ikibazo ubuzima bwawe buriyandaje, rero tugusaba ikintu kimwe, gerageza ugerageze wereka abayahudi bose bari ngaho yuko udakengera imigenzo ya Mose. Muri sango Paulo ntiyigeze yigisha, nibo babitahura nabi, yigisha ko ubuntu bw'Imana bwaje muri Kristo Yesu butubohora gushira mu ngiro ivyagezwe bya Mose, bitubohora gushira mu ngiro imigenzo y'abayahudi kubera tukizi kubona no kwizera. Ariko ndiyakana yuko hari imigenzo ushobora gukora akayikora kuri avyishakiye bivaye n'ikibanza kandi kubera kandi ari umuyahudi, ariko dukwiye gusaba abanyamahanga ko babikora kandi n'umuyahudi adategerezwa kubikora. Baravuga ati gerageza ukuri ibintu vyerekana yuko udakegera abayahudi. Aragerageza arabikora, ariko naho nyene ntivyafashije cyane kubera agiye mu rusengero gusenga bamwagije ko yinjije umunyamahanga. Ari umunyamahanga yari yaje avanye muri Aziya Mineur, muri Aziya, hanyuma barazanana. Rero ingene urusengero rwari rwubatse hari intangaro yo hanze, bari barahebeye abanyamahanga. Umunyamahanga yashobora kwinjira muri parvis extérieur, mu ntangaro yo hanze, ngo yashobora kwinjira ahera cyangwa ahera. Rero iyo ntangaro yo hanze umunyamahanga niyo yarari ngacagiza Paulo ngo yamwinjije dans le temple. Haraho imigumuko ikomeye cyane, imigumuko bashaka kumwica. Imana irakoresha umukomanda w'umuromani aramera nk'umutwara. Yaragerageje arisigura imbere y'ikombe, aragerageza kwisigura akoresha ubwenge Imana yamuhaye. Uravye ingene yisigura mu ikombe Yerusalemu, Imana abikora mu buryo bw'ubwenge budasanzwe cyane. Ariko nubwo kurenguka aguma arenguka mu ikombe ry'abayahudi, naho nyine haba ari imigambi yo gushaka kumwica mu nzira no muri, ariko aja kurenguka. Hanyuma uwo mukomanda w'umuromani aca amutwara i Kaisariya. Kaisariya hariho ikirindiro cy'abaromani gikomeye rwose cyane, kubera yataye ko afite akaraga k'uburomani, la citoyenneté romaine, yanga ko bamwicira i Yerusalemu, amutwara i Kaisariya. Amutwaye i Kaisariya hariho umuguverineri yitwa Felix, hanyuma nawe ateza kumwumviriza. Amaze iminsi 5 kugira ngo abantu bamwagiriza ava i Yerusalemu bazi Kaisariya ko hariho agatabo katari gatoya. Nyuma y'iminsi 5 baraza baramwagiriza. Bamwagirije Paulo arisigura nk'umuntu afise ingabire y'ubwenge mu buryo budasanzwe. Imana amuheza ubwenge muri ivyo bihe bitoroshe, nobisubiramo umwanya wogenda, rero tushobora gusanga muzeno yisiguye by'ukuri. Biragaragara yuko badashobora kumutsinda. Umuguverineri yitwa Felix arabona yuko by'ukuri atakintu kimwagira. Hanyuma hakumurekura aca amugumiza ngaho muri prison, yifuza ko amuhereza igiturire, amuhereza amahera kugira ngo amurekure. Paulo aranga gutanga igiturire bene data. Bacamumaza imyaka 2 afunzwe, urubanza rwe baragumvirije, yarisiguye neza, yarabatsinze, bamumaza 2 ans. Aho se 2 ans umuguverineri yitwa Felix w'umuromani ahindiye ko amuhereza igiturire, Paulo arahera. Mu myaka 2 baca baramuhindura, baza n'undi muguverineri yitwa Festus, nawe bamuzanye, ashaka kwikundikira nawe nyene arashaka
Paulo ati arashaka kwikundisha ku bayahudi kuko nabo nyine baciye bazana urubanza rugira rushasha babonye ko bahinduye umuguverineri urubanza baca rugira rushasha ngene ubu ntibirahinduka yahindutse intwaro hari n'imanza zimwe zije zisubira itoto ati ko muri ubuyobozi bushasha burashaka kumuduheza tukamwica ariko Festus aramwumvira arabaza Paulo ati umva wocibwa urubanza i Yerusalemu cyangwa urucirirwe ahandi. Paulo avuga ati jewe mfise akaranga k'Uromani nzocibwa urubanza imbere ya Kaisari. Yatangiye yuko uyu muguverineri w'Umuromani ashobora kumutanga aravyo byamushikiye igihe uwamubanjirije yari ahari acavuga ati jewe sinshobora gucibwa urubanza nk'ahandi acakoresha uburenganzira afise nk'umuntu afise citoyenneté romaine acasaba yuko bamutransfera i Roma kugira ngo aje gucibwa urubanza. Ubwo Paulo yavuye aja i Roma imbere yuko ajayo yamaze gusaba transfer haraje umwami w'abayahudi yitwa Herode Agripa wa kabiri aza kuramutsa Festus baraganira aca mugatana kuri kumuprisonnier yari ngaha umwumvirize nawe ubivyo ibintu abayahudi bene wanyu bamwagiriza naho nyine Paulo aca afata akaje kuvuga ubutumwa ashinga inaye Kristo mu ntumbero y'ukuri yuko bishobotse abo banyecuro nabo nyine ngo kwizera Yesu Kristo biranamukora ko ujya mwami Agripa avuga ati uyu muntu yataba ari we yisabiye kugenda i Romani mwari mukwiye kumurekura. Ariko Paulo yari yisabiye i Romani imwe mu ntumbero nuko Imana yarambwiye ati uko washingiye intahe ino niko uzoshingira intahe ni Roma. Aca yisabira kuja i Roma amaze gushikayo rero yamaze imyaka 2 afunzwe i Roma hagati y'umwaka 60 na 32. Muri ico gihe aca yandika ayo makete tuzi nk'amakete yo mwibohero. Tuzona twagura ano makete twavuze ko abanyefeso ari Kolosai hamwe abi Filipi hamwe n'icete yandikiye Filemon. Ariko mu kurangiza turabe umurongo yandikira ishengero ry'i Filipi kugira ngo twibutse ingene Paulo Imana yamushoboje gukoresha akaryo kose kabonekanye naho kuba ari kabi kakaba akaryo keza gushingira Yesu Kristo. Umurongo wa 12 ya muri igice cya mbere avuga ngo je veux que vous sachiez mes frères que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Naho yaragiye gufungirwa i Roma akoresha ako kajyo gufungirwa i Roma kugira ngo ashinge nta Yesu Kristo i Roma kandi yongere yandikiye n'amashengero ayakomeze ubu atagishobora kuyagenderera ngo ayigishe kandi abandanye aterera mu gukura kwayo. Aca yandika ayo makete. Wowe kuranyumviriza mbega atari ibihe byose y'Imana gushishijemo kaba ni nakajyo de faire progresser l'évangile kandi nimba ibihe turiko turacamo bigoye bishobora kuba akajyo yuko ubutumwa bwiza butera imbere buja imbere. Aho rero iyo ntumbero yuko ubutumwa buja imbere isumba bose ivyo bihe bitoroshe tuba turiko turacamo. Imana bakomeze baheze gutotahara no hagati y'amahwa no hagati y'ibihe bigoye ubuzima bwanyu kuri Imana kwanyu kuba umumote mwiza imbere y'Imana no mu bihe bitoroshe. Tuzobandanya ubuntu bw'Imana bushobora imitima yanyu muri Kristo Yesu. Amen. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwami. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho